FAN TV wasuza abakurikiye YouTube channel yacu aho tugiye kubabwira uko amatora yo mu Burundi yagenze. Ku bibanza by'amatora bitari bike, amatora yarangiye nk'uko biteganyijwe n'ibwirizwa rigenga amatora ko arangira isaha 10 mu masaha y'u Burundi. Benshi bazindutse kare cyane gutora, imirongo yari miremire, mu gatondo yagiye igabanuka hatari hake mu masaha saa sita yari yaheze, hasigaye haza umuntu umwe. Amakuru ava mu Burundi avuga ko ku bibanza by'itora bitari bike gushika hafi isaha 9 ibice birenga 90% bari bamaze gutora. Icyo gikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora kikaba cyari gitekanishijwe gutangira isaha 10. Mu gihe mu matora yabaye mu myaka iheze, abamenyesha makuru bashoboraga kuza barashikiriza ibiharuro babona mu biro by'amatora. Ubu ntibyemewe. Amenyesha makuru bariyemeje ko bazakoma batangaza ibiharuro bizoba bitanzwe n'umurwi ujejwe gutegura amatora ku rwego rw'igihugu cyangwa imirwi yawo ku rwego rw'intara cyangwa rwa komine. Hitezwe ko ibiharuro mfatakibanza by'ibibazo byavuye mu matora y'uno munsi bizotangaza kugeza ku wa 25 cyangwa 26 z'ukwa gatanu gushika ku mugoroba amatora arangiye. Imbuga rwaniye zari zitarasubira gukora, leta nayo nta kiroshira kuri icyo kibazo. Amakuru dukesha radio BBC. Social media services were blocked as people voted. Many journalists and activists have fled into exile. It all strains the credibility of the process. Burundians are now waiting for provisional results to be announced next week. Malcolm Webb, Al Jazeera.
FAN TV.